runo rutonde rw'iki cigwa kiravuga ngo kubera iki Esawu na Yakobo bankana, tukaba tugomba kwigamwo Esawu ari we yitwa umuzungu, bitayeko kandi akitwa bukuru. Rero tukaba tugomba kumwiga uhereye mu ntango yiwe gushitsa uno munsi. Mbere gushitsa uno munsi tuzokwiga bishobotse n'amasezerano yiwe muri kazoza. Kubw'ibyo rero tugomba tubanze twige ingingo ya mbere itubwira Esawu uwo ari we, tumanze tumumenye, hanyuma tuzoca twiga Yakobo nawe tumumenye, hama rero tuce turabira hamwe n'urwanko ruki ruri hagati y'aba bagabo babiri, kubera iki baguma banigana, bapfiki aba bagabo uhereye mu nda ndetse gushika n'igihe c'intebe y'imanza, igihe imanza zizoba ziriko zicirirwa abo mw'isi, aba bagabo bazoba bakigwana. Kubw'ibyo rero mudukwirikirane kugira ngo dushobore kwigira hamwe uwo mugabo yitwa Esawu, tumwige duhereye mu ivuka ryiwe gushika uno munsi uwo ari we, hanyuma bishobotse tuca twiga n'akahise kiwe, kuko hepfo twaranditse ko hariho iyindi si yari irongowe n'uwo twita Satani uno munsi. Iyo si ikaba yarakomvomvuwe canke yaranswe na Ahaya. Ako kazoba akagingo kagira kabiri ko kwiga Esawu imbere yo kuvuka, kuko yarahamye imbere yo kuvuka kwiwe kuri Isaka na Rebeka. Kubw'ibyo ico nico tugomba kwiga, mudukwirikirane. Icigwa twibuke kivuga urwanko hagati ya Esawu na Yakobo. Tugomba kumenya iyo ruva. Ubwa rero imbere yuko twiga urwo rwanko, nuko tubanza kwiga abantu babiri babonetse canke babayeho mu buryo buki. Igisomwa nico Itanguriro igice ca 25 umurongo wa 19 soma ushike ku murongo wa 26. Itanguriro 25 igice nukuvuga Itanguriro igice 25 umurongo 19 urasoma ushike ku murongo wa 26. Havuga amateka y'aba bantu ngo ukuvuka kwa Esawu na Yakobo. Kuri 19 uru nigo ruvyaro rwa Isaka mwene Aburahamu. Aburahamu yavyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'ipadani Aramu, umushiki wa Labani umwaramu. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe kuko atavyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe, yumva gutakamba kwa Isaka. Rebeka umugore wiwe asama inda, abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho niki? Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Uhoraho aramwishura ati inda yawe irimwo amahanga abiri, amoko abiri azokwitandukanya uhereye bakiva mu bura bwawe.
ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi, kandi bukuru azoshumbira butoyi. Maze igihe cyo kubyara kigeze, basanga yaratwaye inda y'amahasa. Bukuru avuka ari inzobe y'umuyugubwe, yarakatse wese nk'impuzu y'ivyoya. Bamwita Esawu. Hakurikira butoyi afashe igitsintsiri ca Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yaramaze imyaka 60 igihe bavuka. Haleluya. Aya rero niyo mateka ya Esawu tugomba twige. Kuvuga iki gitabo kiza kuturongora, kitubera umushinge wo kwiga Esawu ninde. Tubonye yuko yitwa Esawu, niryo zina ryiwe nkuko naryanditsaho hejuru, Esawu. Hama nshirako umuzungu, hama nshirako bukuru. Bukuru twaryumvisemwo yuko ngo bukuru avuka ari inzobe y'umuyugubwe, hama bamwita Esawu. Bya bintu rero bitatu: Esawu, umuzungu, hanyuma bukuru. Umuzungu, izina umuzungu ntitwaribonyemo, ariko turaza kugibonera twebwe nyene ubwacu twese hamwe. Mugabo ufata aho handitse inzobe y'umuyugubwe, uhashire irangi umuzungu. Uhashire irangi umuzungu. Mu zindi Bibiliya z'izindi ndimi, aho hari inzobe y'umuyugubwe usanga handitse irangi red, risobanura gutukura. Niho umuzungu bambe umurundi wewe yaciye yandika mu gishingo cyo kwandika gutukura, yaciye yandika inzobe y'umuyugubwe. Rero iyo ni inzobe y'umuzungu, nico gituma naciye ndahashira umuzungu. Esawu, umuzungu, hama bukuru. Ibintu bitatu nkurikirana. Ikindi ngaha muri iki gisomwa dushoboye kumvamwo, nuko dushoboye kumva yuko ngo nirindi hanga. Kuvuga mu nda ya Rebeka harimwo amahanga abiri, kuko igihe Rebeka yagenda gusenga, twabibonye ngaha mu Itanguriro 2:5-21. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe, kuko atavyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe. Rebeka umugore wiwe asama inda. 2:2 abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho niki? Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Kuri 2:3 Uhoraho aramwishura ati inda yawe irimwa amahanga abiri, kuvuga irimwa ibihugu bibiri. Arabandanya aramubwira ati amoko abiri azokwitandukanya uhereye bakiva mu bura bwawe. N'amoko, si ubwoko. Kuvuga muri iyo nda ya Rebeka harimwo amahanga abiri, ni kuvuga ni ibihugu bibiri, kandi harimo ubwoko bubiri, kandi ubwo bwoko buratandukanye. Hanyuma rero hepfo habandanya havuga yuko ngo igihe kigeze bukuru aravuka,
hanyuma na Butoyi aravuka. Bace babandanya bavuga ubukuru ukuntu ameze. Ubwa mbere ni rindi hanga, ubugira kabiri ni nubundi bwoko, ubugira gatatu avutse asa ukundi kuko avutse atukura. Icingenzi ngaha iri rangi ritukura, kuvuga inzobe y'umuyugubwe nzorirondere mu zindi Bibiliya naho yo biy'ikinyarwanda ivuga gutukura, yavutse atukura, canke mu zindi Bibiliya z'icongereza no gutukura, nubwo umurundi wewe yaciye avuga ngo ni inzobe y'umuyugubwe. Rero iyo nzobe y'umuyugubwe mu Kirundi ni ugutukura. Mu yandi majambo umuzungu kubw'umuzungu ryo turaza kuribona imbere ukuntu rimeze. Kubw'ibyo rero Esau ari mu ibyo bintu bitatu, ni kindi gihugu, nubundi bwoko, bitaye ko kandi avutse ari umuntu atukura. Bw'ibyo munkurikirane kugira ngo turabe iby'uwo mugabo Esau turiko twiga. Ngo igihe Esau yavuka hari mu karere, hari mu gihugu, hari muri continent, ino kuvuga umugabane uwahe, hari muri Europe canke muri Afrika. Nagejeje aho sinashize ko yandi ma continent. No kuvuga rero ngaha tuba tugomba kumenya yavukiye. Aha mbari ko ngomba kugira ngo dusangirire hamwe yuko abavuga yuko abantu bose ko bakwiragiye kwisi bavuye muri Afrika, yuko atabubeshi bafise canke bubarimwo. No kuvuga yaba umwarabu yavuye aho muri Afrika aho, yaba umushinwa yasanze yavaho muri Afrika aho, yaba umuzungu, yaba uwari we wese yavuye aho muri Afrika aja hirya no hino. Rero igihugu canke umugabane Esau yavukiyemwo, nkuko tubizi, tutokwirirwa turarondera ibyanditswe ngo tubishire hano, ni muri Afrika, kuko ico gihe hitwa Kanani. Iyo hari muri Kanani niho Aburahamu yaba, niho na Isaka yaba, niho ba Ishumayeli bose baba, niho abamutse kuri Nowa bose baba ngaho muri Afrika, nta handi. Bibiliya irabyemeza, bitaye ko kandi na science na nyene ikabyemeza yuko abantu bose bavuye hehe, bavuye muri Afrika basanzara abaja mu yandi ma continent. Rero ko sagasishishwa rumuri yuko Esau atigeze aba muri Afrika. Nubwo abo muri science bakunze kumera nk'ababesha gato yuko ngo birabura nabo bose barirabura, mugabo ngo uko bagenda bunguruza bimukira mu yindi migabane kubwo gukanya canke imibereho yaho, ngo bace bagenda bahinduka isura. Gasanga ngo amazuru yatanguye kurehuruka canke batanguye gupeyuka bivaye n'akarere n'akayaga kaho, kuvuga ikirere. Ariko ubwo nububeshi bwambaye ibutura n'ipantaro n'ikoti bwabishize hamwe.
no kubazimiza mu bwenge gusa, babazimirisha science. Mugabo science irabaho y'ukuri, ibyo ndabyemera. Mugabo kandi ikintu babesha nuko babeshe ko bose birabura hama bakagenda bakwira mu yandi mahanga. Ukuri kuhari nuku muri Afrika haba abantu bafise amoko atandukanye kandi bafise amarangi atandukanye. Ubw'ibyo abazungu babaho muri Afrika, abahindi babaho muri Afrika, ndetse haba abashinwa babaho, ndetse n'abandi bose bagiye bimuka bava ngaho basa uko nyene basa. Uno munsi nta kirere gihindura umuntu, naho bosigura indirimbo 1/6 ngo birabujwe n'izuba. Nta zuba ryirabuza umuntu, ntibibaho. Igihugu mbayemwo, hariho igihugu kanaka, mu kontina mbayemwo hari igihugu kanaka, izuba ryaka kugeza aho umuriro waka, n'ubu baguma bazimya. Mugabo nta muntu ndabona yirabujwe n'izuba. Ibyo nububeshi. Kubw'ibyo bavuye aho bose basa uko basa uno munsi kugeza iyo basanzariye. Tugomba rero turabe Esau ukuntu yororotse no kuntu yimutse akava muri Afrika akaja kuba muri Europe. Byose Bibiliya ibitwereke. Rero Esau yarororotse cyane, yaravyaye abahungu, yaravyaye n'abakobwa, yibereye aho nyene muri Afrika, aho iwacu, aho ariho yibereye, atarahandi. Ahabyarira abakobwa n'abahungu, kandi abahungu babaye barurangiranwa cyane, na cyane mu kugwanya ubwoko bw'Uhoraho, bakiri ngaho nyene muri Afrika. Rero iki gitabo nshize ngaho hejuru cyitwa Itanguriro, igice 36 umurongo w'9. Soma ushike kuri 12. Bigushobokeye wosoma Itanguriro 36 uhereye 1 shika kuri 12. Mugabo jewe nshimye dusome duhereye ku 9 gushika 12. Havuga aya majambo ngo: uru ni go ruvyaro rwa Esau, sekuruza w'abanya Edomu bo ku musozi Seyiri. Bene Esau aya niyo mazina yabo: uwa Ada muka Esau, nukuvuga umugore wa Esau yitwa Ada. Abo yavyaye ni Elifazi, n'uwa Beshemati muka Esau ni Ruweli. Bene Elifazi, ngomba rero tufate Elifazi kuko Elifazi no muntu yabaye rurangiranwa cyane mu bahungu bo kwa Esau. Yakoze ibikorwa cyane muri Bibiliya, ni cyane mbere by'ubugizi bwa nabi. Turasoma kandi Elifazi, kuvuga ngaha ni Itanguriro 36:11. Bene Elifazi ni Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi. Iri zina Sefo mwene Elifazi ngomba naryo lize kuba urufunguruzo, kuko tuza kuribona ukuntu ryinjiye i Roma.
n'uwu Kenazi naryo nyene tuze kurifata kuko turaza kuhashika. Kuri 12 havuga ngo kandi Timuna yari inshoreke ya Elifazi mwene Esau. Elifazi avyarana nawe Amaleki. Abo nibo buzukuru ba Ada muka Esau. Murumva n'ubu Amaleki yavutse kuwo bita umu girlfriend canke inchoreke yo kwa Elifazi. Amaleki niwe yavyaye Abamaleki bose. Abamaleki bose rero aya mazina n'aba buzukuru bo kwa Esau tuze kuyafata. No kuvuga bari ngaho muri Afrika. Aho tuba tugomba kuraba ku bantu bakunze kuvuga ati Esau n'umuntu w'inzobe. Tuze kubiraba dushitse i Roma ko boba baciye baba ab'inzobe canke ko Abaroma ari abantu b'inzobe nuko ari abantu bitwa abazungu. Mugabo jewe ndakivuga neza direct yuko ari abazungu bose babahoye muri Afrika. Kubw'ivyo ngaha tubonye uruvyaro rwo kwa Esau. Ntiturumaze, ni benshi, mugabo abantu bo tubera urufunguruzo n'aba bana bo kwa Elifazi. Tubonyemwo Sefo, ba Omari, ba Kenazi hamwe ba Amaleki, bose bamutse kuri uwo mugabo yitwa Elifazi. Ibyo munkurikirane kugira ngo turabire hamwe ukuntu byagenze. Tugomba twimuke muri cya gitabo bakura muri Bibiliya. Ntibashatse ko ari inkuru mumenya kuko kivuga iby'intambara zabereye ngaho muri Afrika nyinshi cyane hagati y'abirabura ku birabura cyangwa abazungu n'abirabura n'Abarabu. Aho nyene aho habereye intambara nyinshi cyane gose. Igitabo cya Yashari ni gitangaza, mugabo baragikuyemo mwihangane, ariko biragugwa biraboneka, babicamwo amahera n'urudandazwa. Niyo twashika mu ijuru ryacu tuzobibabaza kubera iki bagiye kudandaza impuzu y'umwami wacu Aymanuwaya bakayimwambura bakayitabagura kugira ngo bayidandaze bayigurishemwe amahera bibereho, kandi yari ikwiye kubeshaho Abaheburayo. Bw'ivyo munkurikirane turondere umuzungu yashitse muri Roma gute. Ngaha tukaba twimukiye muri iki gitabo bakuye muri Bibiliya cyitwa Yashari. Ni ku rupapuro rwaho, ni igice cya 56 kuri rimwe. Urupapuro rwaho 124 niho ushobora kubona izo nkuru. Ndabe neza urupapuro. 123 niho ubona inkuru za Yakobo apfuye. Kubera aba bahungu babiri Esau na Yakobo, harageze igihe Yakobo apfa. Iyo nkuru ikabiboneka mu iki gitabo ndababwiye Yashari 56 kuri rimwe, urupapuro rw'123 herekana Yakobo apfa. Muri ico gihe apfuye, ba Yosefu, abahungu bose ba Yakobo bamukura muri Egiputa, kubera ico gihe bari muri Egiputa, bamutwara kumuhamba iyo Aburahamu na Isaka bari baraguze itongo
ryo kuzohora bahambamwo ababo. Naho sahandi ni hariya muri Heburoni mu gasagara kanaka kitwa Kiriyak Arba, niho bari baraguze itongo kugira ngo baze babahambemwo. Abahungu biwe baramutwara, bashitseyo aho bavuye muri Egiputa, na Esawu nawe nyene arahaza, bahuriraho baririra Yakobo. Maze umwanya uragera uko bashobora guhamba Yakobo. Ugiye ku rupapuro kuvuga aho nyene muri Yashari, igice cyaho cha 57 umurongo wa 53, urupapuro 126. Abahungu ba Yakobo bashatse guhamba Yakobo muri ico kibanza, Esawu aranka. Amaze kwanka, Yosefu abwira Esawu ko bafise ibyemezo byose, bitabo banditse no gusinya Yakobo na Esawu, ko basinyiraniye ko Yakobo ategerezwa kugumya iryo tongo ryaguzwe. Esawu nawo agatwara amazahabu n'ibindi igihe Isaka abagaburira. Umwe yatwaye itongo, uwo ni Yakobo. Hanyuma Esawu nawe yishimira amazahabu, inka, eka n'ubundi butunzi. Kubw'ibyo rero ivyo bitabo byari bihari mu bisome kuzoro nk'icyo gitabo cya Yashari. Ibyo bitabo birahaba, mugabo bisaba ko Esawu avuga ati aha hantu nahi wanje, ntimushobora kuhahamba Yakobo. Yosefu arahagararagize, twarahaguze, ini ibyemezo birahari. Igice 57 umurongo 57 kandi kuko haruguru ya Esawu yabwiye Yosefu agize, zana ibyo byete, zana ibyo byandiko twasinyiraniye. Ba Yosefu ntibari babizanye. Kurugo rukaratasi rero kw'ico gice cya Yashari 57 kuri 57, Yosefu atuma Nafutali kuzana ibyo byandiko byose muri Egiputa. Mugabo Esawu abonye ko bagiye kubizana, acatangura intambara. Ku rupapuro rero rwa 57 niho tugiye kuraba wa muhungu yitwa Zefo. Rero Zefo ataratanguza intambara, tukiri ku gice cya 57, Jesha 57, ku murongo waho. Zefo na kuvuga Jesha 57, uhasoma uhereye ku 53 kubandanya. Esawu amaze kubona ko bagiye kuzana ibyemezo by'uko baguze iryo tongo ari ryo kwa Yakobo, abona yuko hava atsindwa mu majambo, yaciye atanguza intambara. Kuko abo bose barabagwanye, abo kwa Esawu barabagwanye, harimo abasoda, harimo abagenerale n'abandi. Nabo kwa Yakobo nabo nyene barimo abagenerale n'abandi. Gisoda gikomeye gose, bavuye muri Egiputa bafise n'ibigwanisho, bari biteguriye intambara bahura iyo ari yose mu nzira, bitaye ko bari kumwe kandi n'abanya Egiputa.
Esawu avyura ingunza, barasumirana baragwana. Abo kwa Esawu barapfa ku bwinshi, bitayeko kandi na Esawu nawe nyene arapfa ico gihe. Nukuvuga Yakobo na Esawu basa n'abapfiriye ukwezi kumwe, bapfiriye igihe kimwe. Mugabo Yakobo wewe yishwe n'ingwara, ariko Esawu wewe yishwe n'inkota kubwo kuvyura ingunza yuko Yakobo adakwiye guhambwa aho hantu. Rero ico vyakoze, Esawu amaze gupfa, umuhungu ariwe mwuzukuru wa Esawu w'umukomando arongoye igisoda, yavutse kuri Elifazi. Kuri urwo rupapuro rwa Yasha 57 ku 57, aho Zefo atanguze intambara. Urupapuro rwa Yashari 57 kuri 1, wanditse kuri Google kurondera ico gitabo, uhabona Zefo atanguza intambara. Abonye sekuru ko apfuye kandi bahejeje guhamba Yakobo, Zefo avyura ingunza kugira ngo agwane nabo kwa Yakobo nabo babice. Rero iki gitabo kibandanya kivuga yuko muri ico gihe niho uwo mugabo Zefo yafatiwe muri iyo ntambara, afatwa n'abantu bashika 50 bamwegereye. Abantu bashika 50. Igisoda ca Yosefu nico camufashe maze kimutwarana muri Egiputa, gitwara Zefo umuhungu wa Elifazi, bamutwara muri Egiputa ba Yosefu, bamumazayo imyaka ishika hafi 30 n'iyindi, bakoresha n'ico gisoda ciwe. Iki gitabo ca Yashari niko kibidondora, ariko iyo mirongo ndabibabwiye, Yasha 57 kwija mirongo mubiravye muri computer canke kuri telefone, kuri online mushobora kubibona. N'uwo mugabo yitwa Zefo agomba kutubera urwo rufunguruzo, yafashwe agatwagwa nk'inyagano akuwe mu ntambara, na Yosefu agatwagwa muri Egiputa, akamara y'imyaka irenga hafi 30 ari nyagano n'abantu biwe. Uwo Zefo niwe agomba kuza kutubera umuntu wa mbere yashinze Roma mu mateka w'umuzungu. Rero Zefo ataratanguza intambara, tukiri ku gice cya 57, Jesha 57, ku murongo waho Zefo nakuvuga Jesha 57, uhasoma uhereye ku 53 kubandanya. Esawu amaze kubona ko bagiye kuzana ivyemezo vy'uko baguze iryo tongo ari ryo kwa Yakobo, abona yuko hava atsindwa mu majambo, yaciye atanguza intambara. Kuko abo bose barabagwanyi, abo kwa Esawu barabagwanyi, harimwo abasoda, harimwo abagenerale n'abandi.
nabo kwa Yakobo nabo nyene barimwo abagenerale n'abandi. Igisoda gikomeye gose bavuye muri Egiputa bafise n'ibigwanisho bari biteguriye intambara bahura iyo ari yo yose mu nzira, bitaye ko bari kumwe kandi n'Abanyegiputa. Esawu avyura ingunza, barasumirana baragwana. Abo kwa Esawu barapfa ku bwinshi, bitaye ko kandi na Esawu nawe nyene arapfa ico gihe. Ukuvuga Yakobo na Esawu basa n'abapfiriye ukwezi kumwe, bapfiriye igihe kimwe. Mugabo Yakobo wewe yishwe n'ingwara, ariko Esawu wewe yishwe n'inkota kubwo kuvyura ingunza yuko Yakobo adakwiye guhambwa aho hantu. Rero ico vyakoze, Esawu amaze gupfa, umuhungu ariwe mwuzukuru wa Esawu w'umukomando arongoye igisoda yavutse kuri Elifazi. Kuri urwo rupapuro rwa Yasha 57 ku 57 aho Zefo atanguze intambara. Urupapuro rwa Yashari 57 kuri 1 wanditse kuri Google kurondera ico gitabo, uhabona Zefo atanguza intambara. Abonye sekuru ko apfuye kandi bahejeje guhamba Yakobo, Zefo avyura ingunza kugira ngo agwane nabo kwa Yakobo nabo babice. Rero iki gitabo kibandanya kivuga yuko muri ico gihe niho uwo mugabo Zefo yafatiwe muri iyo ntambara, afatwa n'abantu bashika 50 bamwegereye. Abantu bashika 50. Igisoda ca Yosefu nico camufashe maze kimutwarana muri Egiputa, gitwara Zefo umuhungu wa Elifazi, bamutwara muri Egiputa ba Yosefu, bamumazayo imyaka ishika hafi 30 n'iyindi, bakoresha n'ico gisoda ciwe. Iki gitabo ca Yashari niko kibidondora bibereka, ariko iyo mirongo ndabibabwiye, Yasha 57 kwija mirongo mubiravye muri computer canke kuri telefone, kuri online mushobora kubibona. N'uwo mugabo yitwa Zefo agomba kutubera urwo rufunguruzo, yafashwe agatwagwa nk'inyagano akuwe mu ntambara, na Yosefu agatwagwa muri Egiputa, akamara y'imyaka irenga hafi 30 ari nyagano n'abantu biwe. Uwo Zefo niwe agomba kuza kutubera umuntu wa mbere yashinze Roma mu mateka w'umuzungu. Inyandiko ziri mu gitabo bakuye muri Bibiliya cyitwa Yashari canke Jashar mu Cyongereza, cerekana ukuntu abazungu bavuye muri Afrika bagashika i Roma. Europe, turetse no kuba Europe, ibihugu byose byo muri Afrika byari bigizwe n'abantu birabura, nta muzungu yararimo. Bwabo Burusiya bari abantu birabura, Europe bari abantu birabura, yaba Amerika bari abantu birabura, Ubushinwa bari abantu birabura, nta muntu numwe
wundi yaraganje canke yaratwaye ivyo bihugu kiretse abantu birabura uhereye kera gushika kwizi ngoma z'aba bagabo bera. Rero Zefo yarahunze atorotse ibohero muri Egiputa, ibohero ryari ryagizwe na Yosefu amaze gupfa. Zefo aronka ukuntu atoroka n'abantu biwe bari bafunganywe, yigiraho muri Afrika nyene ku mwami Angias, aba umukuru w'igisoda igihe kitari gito. Ibyo nabahaye imirongo. Rero harageze igihe mu ico gitabo ca Yashari nyene igice ca 61 kuri 11 Zefo atoroka ava muri Afrika aja muri Kitimu i Roma. No kuvuga Roma ntihari bwitwe Roma, ico gihe hitwa Kitimu. Aho Kitimu haba abana bo kwa Yafeti. Abo kwa Yafeti ni ubwoko uno munsi mu Burundi twokwita abatwa, nibo bari barongoye biriya bihugu vya Australia, vya Germany, ibihugu byo vya Roma, ibyo vya Ukraine, Europe yose yari yahawe abatwa, nibo baharongoye. Rero iki gihe ca Yashari 61:11 Zefo ava muri Afrika aho yari yagizwe umukuru w'ingabo z'umwami Angias, aratoroka niko kuca yigira muri Kitimu i Roma. Ashitse i Roma abandanya igikorwa ciwe cy'ubusirikare, baramushima kandi kuko bari bamuzi uhereye amateka yiwe ukuntu yagwana, yari ngwanyi koko, kuko niwe yararongoye n'igisoda cy'igihe Esau apfa. Aho barinda bamufata bakamufata mpiri n'igisoda ciwe, urumva yarazwi cyane. Ashitse rero i Roma muri Kitimu, igihugu cyitwa Kitimu, bashitse kandi bamugira umukuru w'ingabo. Bagwanye intambara nyinshi ari we azibagwanira kandi akazitsinda. Byatumye rero abatwa baca bamwizera cyane, bamugira uwo mukuru w'igisoda kuko bari bamuzi. Bitaye ko kandi Yashari 61:13 niho bamugize umukuru w'ingabo. Yashari 62:24 Zefo baca bamugira umwami wo muri Kitimu. Abatwa bagitangisha amaboko bati rero wewe ukwiye kudutwara. Ikosa bakoze bararikoze nyene rirabakora, ariko nibyanditswe. Uhereye ico gihe yaciye abamarira abicira kubamara, niwe yaciye atwara uhereye ico gihe. Ndetse kandi yarabandanije, usomye aho Yashari 62 kubandanya 25 yarabandanije agwanya ibihugu bitari bike by'Itubari, byose byari by'abahungu ba Yafeti, abatwa n'abantu birabura. Abandanya aragwanya abari mu Butaliyano, bari abantu birabura, abatwa. Europe yose arayifata uwo mugabo, aho yagenda ashirako abiwiwe. Uhereye ico gihe nta mwirabure yasubiye gutwara, hagumye haba izo ntambara
zo kwigarurira continent kugira ngo yigarurirwe nabo bo kwa Esawu. Rero iyo urushirije gusoma iki gitabo ca Yashari kikwereka ko Zefo yigaruriye akarere kose ka Erope, ndetse kandi abaedomu barushirije kuca baguma bigirayo. Ari naco gituma uzokumva ngo abanazi nkaba wa muhungu namye ndababwira ati nawe muze kumufata yitwa Ashikenazi. Abo bose naba kwa Esawu. Aho rero mba ndiko nereka bamwe ko abanazi yuko atari abantu b'inzobe. Abanazi n'abazungu bavuye kuri Esawu, kubw'ibyo nta musi numwe ari abantu b'inzobe. Abantu b'inzobe imisi yose n'abirabure, banditswe mu birabura. Abirabura n'abantu b'inzobe, abantu bari hagati na hagati canke birabura, bose bitwa abirabura. Mugabo Esawu wewe nkuko yavutse atukura, izindi Bibiliya bavuga ko yavutse atukura. Iryo zina, iryo jambo, iryo rangi muzorifate, kuko rizoduha amateka ya Esawu imbere yuko avuka. Kuko ni kimenyetso, kuko irangi rizana ikimenyetso, cerekana ikimenyetso. Iyo ugomba gushira intunzeye irimbo ahantu kugira aho hantu uzohibuke, akenshi ushiraho irangi. Rero irangi rirakwereka ibintu bitari bike. Rizotwereka Esawu ataravuka, rizotwereka ibintu byinshi. Na tuzokwiga neza kubera iki bashitse hariya bazefo baciye bashiraho inzego 10, ubwami 10. Ibyo byose tuzobibona muri kahise, k'igihe cyuko Esawu mbere atari bwaboneke mu buryo bw'umubiri, mu gihe c'intwaro canke mu gihe c'abahungu batatu bo kwa Nowa. Ibyo byose tuzovyiga neza tugeze kwijambo bukuru. Tuzokwiga ijambo bukuru, kuko bukuru nkama butoyi, aho niho tuzoca tumenya ibyo byose ndiko ndababwira. Rero ubu Zefo ntiyagumirije aho. Uri kusoma ico gitabo ca Yasha, akarorero Yasha igice ca 63, umutwe w'amajambo werekana ukuntu Roma yaje kugwana na Afrika. Zefo ico gihe cyari cy'ubwami bwa Zefo, umuhungu wo kwa Elifazi wo kwa Esawu. Kuko uhereye ibyo bihe bya Zefo gushika uno munsi nta bandi bantu bigeze basubira gutwara. Aribyo byerekana yuko abo kwa Esawu sabi inzobe n'abantu batukura by'ukuri, nabo nyene tuba turiko turavuga. Rero barushize kuza kugwana, baragwanije Afrika, kandi nkuko ndabahaye uwo murongo Yashara 63 uhereye kuri 1 umutwe w'amajambo uvuga Roman and African War, kuvuga intambara z'Abaroma na Afrika. Hanyuma kandi ubandanije Yashari 64 ubona
Romani yarushije kuza kugwana muri Afrika, muri Egiputa hose, niko byagiye bigenda. Nukuvuga abazungu bagaruka kugwana muri Afrika. Icyo gihe cyose cyari igihe abayasharawani batarasubira iwabo ikanani, bari bwaze ikanani iwabo, bari bakiri muri Egiputa. No kuvuga ni igihe cya kera cyane. Rero abazungu bimutse uhereye kera baje muri Europe kera cyane, kandi ntibagiyeyo bose kuko hagumye hariho ibihugu bya Esau, bya Edomu. Ko twumvise Edomu ko ari we gisekuru, Esau ko ari we gisekuru cya Edomu. Mwibuke ko abayasharawani bava muri Egiputa barinze baca mu mazi, ari uko hariho ibihugu bya Edomu byababujije guca iwabo, kuko iwabo hariho inzira y'iroro bita ngo ni inzira y'abami. Iyo nzira yari kubajyana neza neza bakarinda bashika muri Kanani batarushe, kandi ngo rwari urugendo rw'iminsi 3 yonyine gusa. Mugabo aba Edomu barankira abayasharawani. Ni ukuvuga Edomu yari yamaze gusabagira, yari ifise ibihugu muri Afrika, kandi yari ifise n'ibihugu mu Roma, Taliyano, hariya hose mu za Bugiriki hose bari bamaze kuhafata, bamaze kuhatangira uhereye ibyo bihe byose. Kubw'ibyo Europe bagaruka gutera muri Afrika. Reka tubahe ikindi gitabo cyerekana nacyo ukuntu bagarutse bagatera muri Isirayeli abayasharawani barashitse mu gihugu. Naho nyene tuza kuhabona mbega aba bantu n'abantu b'inzobe baje kugwanya abantu birabura, kuko benshi bigisha berekana yuko Esau ari umuntu w'inzobe atari umuzungu. Iki nacyo ni igitabo cyitwa Abamakabe. Igitabo cy'Abamakabe n'Abamakabizi n'abahungu b'abayasharawani banditse kino gitabo Abamakabe. Iki gitabo ni kimwe kandi mu byakuwe muri Bibiliya. Iyi Bibiliya mfotoye iri mu Kirundi, ni Bibiliya y'Abaromani. Yoyo bayigumijemo ibyo bitabo, kiretse ibyo bya Yashari n'ibindi kanaka. Mugabo iki cy'Abamakabe cyo kiracyarimwo mu Bibiliya z'Ikiromani. Woshaka yoyigura ahariho hose ngaho mu Burundi n'ahandi. Mbere biraboneka ibitabo, bishakira kwidandariza, bishakira amahera yonyene gusa. Rero iyi ni Bibiliya mfotoye ngaha, y'igitabo cy'Abamakabe. Aha hejuru umutwe w'amajambo w'igisomwa uvuga ngo indwano z'umwami Alessandro Mukuru. Alessandro Mukuru nawe turashobora kuraba yuko uwo muntu n'imiburibiri yoba ari umuntu w'inzobe, kuko nawe yamuka kuri Esau. Mugi intumbero nyamukuru no kwiga Esau ninde. Esau ninde? Muzi ko ikigwa dufise cyitwa ngo kubera iki hari urwanko hagati ya Esau na Yakobo. Ibyo nibyo turiko. Muga rero kugira ngo dushobore kubitahura dutegerezwa guzunguruka ayo makorosi yose yo kubanza kumenya uwo muntu ninde, kuko twumvise ngo nikindi gihugu
twumva kandi ngo n'ubundi bwoko bitaye ko kandi twumvise ngo yavutse asa ukundi, kuko kugira ngo berekane irangi, kuko Yakobo ntibigeze berekana irangi ryiwe kuko yavutse asa na se wiwe, ni ukuvuga n'abari basanzwe bahari. Muga uwo ko yaje kuvuka adasa n'abari basanzwe bahari, akavuka afise iyindi shusho, nico gituma Uhoraho yabwiye Rebeka ati avutse azovuka asa n'irangi ritukura. Rero iryo rangi ritukura muze murifate. Kubw'ibyo rero n'ubu Alexandro baryanditse mu Kirundi, mugabo Alexandro ni umuntu nk'abaciye ku ntebe y'ishure muri histoire bakunze kumwiga cyane, bamwita Alexandre canke Alexandra the Great. Ubu Daniyeli ari muri Babuloni yari yarayeretswe yuko azoza ari impene y'ihembe rimwe. Ubwo bwari Ubugiriki. Ihembe yari uwo Alexandra. Rero Daniyeli abyerekwa yuko hariho ubu igihugu cyitwa Abagiriki gifise umuhungu w'umusore w'imyaka nka 30 uko. Uwo muhungu w'umusore niwe Hembe. Impene ni igihugu cyitwa Giriki, mugabo umwami wacu ni Hembe. Iryo Hembe naryo niwe Alexandro. Uwo rero Daniyeli yaramweretswe yuko azoza. Rero aje basanze ari Umugiriki koko, akubita Abamedi ndetse n'Abaperesi. Egiputa ntiyiri waragwana, ndetse akubita Babuloni, aratsinda ibyo bihugu byose. Rero ngaha herekana yari umuki uwo mugabo Alexandra. Iki gitabo cy'Abamakabe ba mbere, igice cya mbere uhereye kuri 1 niho havuga ngo aho Alexandra umunyamasedoniya mwene Filipo yari yavuye mu ntara ya Kitimu atsinda Darius. ni ukuvuga atsinda Abatutsi kubera Darius yari Umututsi. Bari baganje ubwami bwa Babuloni. Ibyo ndabivuga uko kugira ngo abantu batahure. Sindi mu byo kwigisha amoko ngo no kuyatekeza n'ibindi. Eka turi mu buryo bw'inyigisho. Hariho abandi ngaho bace baza kumva nabi. Rero Abatutsi nibo bari bagize Babuloni ya nyuma y'igihe cy'iyi mpene Alexandra. Darius umwami w'Abaperesi n'Abamedi, Irani na Iraki. Akaba umwami mu kibanza ciwe ubwa mbere mu Bugeriki. Yarongoye indwano nyinshi gushika ku mpera z'isi, anyaga isinzi ry'amakungu. Isi iraceceka imbere yiwe. Nuwo Alexandra umwami wa mbere w'Ubugiriki. Amamo yiwe nayahe? Amamo yiwe ni mwene Filipo umunyekitimu. Kitimu hahandi bande bazefo bafata kera, mugabo iki gihe cyoco cyari igihe cy'imyaka myinshi cyane yari irenze, aho ibi bihugu bya Europe bari babyifatiye neza, baricaye neza, bavuga bajya banywa ibi ni bihugu byacu, ati nibyo ko basokuru
kandi atari iby'iwabo, atari iby'abasekuru babo. Rero navuze nti turiga n'ukuntu abazungu bavuye muri Afrika bakagenda Europe bakafata, hanyuma bakagaruka kandi bagatera Afrika harimo n'igihugu cya Yasharewani. Nuko niko rero byagenze. Alexandra yamuka muri Bazefo abo kwa Esau mu gihugu cy'Ikitimu. Filipo yari yavuyeyo aza muri Makedonia mu gihugu cy'Ubugiriki, abaye umutware n'ingabo. Alexandra avukiraho, niko nawe kugira gute kuba umutware wo muri Makedonia. Agaruka rero gutera Afrika, yongera kandi atera n'igihugu cy'ubwiza. nk'uko mubizi mu buhanuzi, iyo mpene ivamwo amahembe 4, ndetse n'akandi gahembe kagenda mu gihugu cy'ubwiza. No kuvuga abo ni urubyaro canke descendant yo kwa Esau. Rero cufata Esau, Elifazi, Zefo, Filipo, Alexander, turabe ko umuntu ashobora kubita ab'inzobe. Aho rero aho n'igihe cy'Abagiriki, tugaruka mu gihe cy'Abaroma, kuko iyi Kitimu niyo Roma. Na Alexandra yagiye kwitirirwa Abagiriki, mugabo amama ari Roma, no kuvuga n'Umuroma. N'Abaroma basa n'Abagiriki, ubw'ibyo nabaki nabo kwa Esau, abantu b'inzobe. Nuko rero niko byagenze. Bagaruka gutera iwacu, kandi bavuye iwacu. Tuzorushiriza kwiga. Yari mwene so Bucumi. Shalom.